Cause now you are true, so I am familiar. Ubu rero uranezererewe iyo nda. Ubu wumva umeze neza kabisa, uranezerwa uri kurabona iyo video wifashe ukanezerwa ukumva amahoro mu mutima wawe kabisa. Uzi mwene wanyu uvyamubayeko, urazi ko mwene wanyu wamutwaye umugabo ugenda kubesha yuko uri Sandi kandi uri Sanita. Uyu munsi uri kuranezererwa inda watwaye y'umugabo wiwe. Ubu nyene neza na neza uranezererewe wumva amahoro. Uyo munsi warihanye urasaba imbabazi jewe, usaba imbabazi Sandi, urasaba imbabazi n'umugabo wiwe. Mama Pastor aragusengera gushira kwibiganza. Urasaba imbabazi, uravuga yuko ari Satani yari yaguteye, uravuga yuko utazosubira umureke umugabo wiwe. Uyu munsi uri kuravuga ko uyo mwana urumva ari umugabo wawe, urumva utegerezwa kumushira umugabo wiwe. Ndanezerwa nyene. Ndeke kunezerererwa inda yibona ari narakunda. Mviriza renda kubwire mama. Ndibaza urabizi neza ko Riva ari umugabo wanje. Riva nije namutanguye. Namba mushakira intambara. Reka je namwe rero ndabe duhigure. Nzokoresha ingumu, nkoresha imigere vyase ngaho. Nkoresha ibisasu n'amagerenade. Twebwe turabantu dusenga. Sandi n'umusenzi, jewe n'umusenzi. Tuzosenga. Ivyo uzokora inzira zose uzocamo. Uzoca hepfo tuce hejuru. Turasenga Imana y'ukuri kwihana no gushika ku musaraba. Warihanye kumbe wari kuratubesha, wari kurabesha abakozi b'Imana, umbesha na jewe mama wawe nakuvyaye njewe ngaha munda, ukambesha. Ubu rero ivyo uri kurushaka gukorera mwene wanyu, ukeneye umuvumo. Urakeneye umuvumo. Jewe ubwanje ndashobora no kukuvuma. Ni Imana yo mwijuru ikakuvuma. Yesu. Sherry. Wife. Umeze neza? None uko niko upanga imido canke nuko nyene bipanze mu nzu y'abageni? Mama sindakwereka ko ndayishaka. Kanda karere nta kibazo. Sherry, je numva umenga simeze neza. Nasohotse mu gatondo numva ndi fresh ariko mu mwanya muto umunezero wanje warucomotse. Abaziki konziye ugenda ukagaruka kandi ugumeze neza no musi byagenze gute habaye iki none wibagiye yuko imisi tubaho nyinshi ko ari y'ivyago mike ikabaye kunezerwa indwi ifise imisi indwi mugabo nko mu misi 4 canke 5 ushobora gusanga umuntu atishimye imisi ibiri gusa mu mutwe ugasanga ari umuntu yashoboye kunezerwa so Nibitangaje vraiment ndakubwiye ko nameze neza. Ushiri meze neza. Sindikunda gutahura. Habaye. Gusa ko ufise Bibiliya ndumva mega wansomera umurongo uwo ari wo wose uzi ushobora guhumuriza umuntu afise ibibazo. Parce que Bibiliya ifise imirongo myinshi umuntu agusomeye umwe muri yo ushobora kumva wishimye kabisa ibibazo byose bikarangira. Ariko muri Bibiliya habayo ego hari imirongo yo kuremesha cyane cyane muri Zaburi. Ariko rero kuremesha hari ibibazo byinshi bitandukanye kandi ibyo bibazo byinshi kira murongo usigura kimwe muri ibyo bibazo rero ntazi ibibazo wowe ufise shaka kumenya umurongo wari wenda gusomera rero mbwira ibyo bibazo hamando ndereye uwo murongo so fata umurongo dufate nk'uwateye inda umukobwa mugabo akaba atari bwagura intebe canka akaba atari bwakwitunganya izo stress abarimo ariko koko ibyo bintu kumbwira uko bikura none si bibazo ubona harore ko umukobwa w'umuhungu yateye inda no si bibazo wasavye ko ndakubwiye wewe nsomera ntawuzi sindiko ndagutahura ko ikibazo cyo wateye inda nakarore uko rama canke nivyo kubera ikibazo cyo wateye inda ico ndazisiga urazi stress z'umusore yateye inda atari ipanga ndabizi none ico kibazo cyo bagwaho gute kandi wowe bafise umugore mu nzu
Okay, wewe vuga ko uwo murongo wawe ubuze basi je nivugira uwo mpana numva bavuga uremesha. Hari abantu benshi ushobora gusanga bifitiye Bibiliya gutya kugira ngo bikorere maske yuko bayisoma canke ko agakiza kabarembeje. Reka je mvuga umurongo mpana numva bavuga. Ati je ndi umwe muri bo. Oye none iyabo uzuba wawusoma. Nageze kumva igihe kimwe pasteur asigura ngo bantu mubabaye muri mu bibazo ngo mumenye yuko naho woca mu mazi menshi akurengeye Imana ngo ntishobora kukureka izo biri kumwe nawe. Wait ngo kandi naho woca mu muriro mwinshi uturira naho nyene ngo Imana izo biri kumwe nawe. Wow, ndumva nciye nduhuka kabisa niyumva amahoro aje niyumva sheri. Ariko yo ni umurongo washaka kuko ibibazo mfise ndazi ntibinganya uburemere n'amazi menshi ntibinganya uburemere n'umuriro mwinshi. Nubwo uvuga ko ufise ibibazo je numva umutima wanje ko ari nanje umengo ciye uhinduka ukuntu. Ego umurongo urahari muri Bibiliya ariko nanje binteye ikibazo kubona uvuga uyo murongo ariwo no gusomera ni giki wahuye naco cotuma asoma uyo murongo. Tuvyihoze umva je naciye iwanyu ndiko ndataha nari hafi hajya yo muhiri wanyu nca ndavuga nti reka ndamutse mama ndinjira mugabo ndahageze sanga induru hagati ya mama na Sanita ni nyinshi. Ndavuga nti reka maze numvirize ibintu kuko nakumva bitoroshe. Sasa ndinyegeza gato ndiko ndumviriza ca numva Sanita ariko avuga ngo indafise ngo ni gwanje. Gusa nanje twantangaje. Inda ya Sanita ni gwawe? Numva je ko je nari mpagaza ahantu ncinjira numva ko baraharira cavuga nti reka maze numvirize ivyo arivyo. Ndavuga nti ego mbo je Sanita twaragendanye kandi nawe urabizi sivyo. Iriya 6 mois ziheze je Sanita tutavugana ata communication zihari none iyi ndayoba ari kwanje gute. Sinshaka kubiharira cane mugabo ikivyemeza nico noba ndondera kuko amezi 6 hafa heze je Sanita na migenderanire ihari. None uvuga ko je ndabizi ko Sanita afisinda ariko ntabwo ndabizi ko ishobora kuba ari yiwawe. None ko mama yoba yarazi ko Sanita afisinda nabimbi. Mama stress. Yiwawe and please. Ibibanzo kabisa. Kindi kibazo kandi cinjiye mu muryango. Mana ndagusabye umutima wo kwihangana nico nkora cyose ico mitamwo cyose decision yose yari yose mfata. Mana izo bipfuye kuri wewe. Ni wewe mana ni wewe umakuramuka. Kaze mwana. Karibu. Urugo bimeze neza. Mu rugo bimeze neza. Hama rero mama je cari kinzanye. Nenje kugusaba ko Sanita ashobora kuzamuhira tukabana. Urabona ko wowe uri umwe. Birashobora kukugora ariko tubwe hariya ko turi babiri je n'umufasha wanje. Ndabona umenga byogenda neza hariya kurusha ngaha muri babiri. Mwana ivyo bintu nibibaho kabisa je sinovyemera sinshobora kuvyemera kuko no mu migenzo y'ikirundi ivyo nibibaho mwana nibibaho nukuri nibibaho n'ijambo ry'Imana ndetse nivyemera. Jewe iyo nda ya Sanita jewe ndemeye nzoyirera nzomugumya mpaka ariko kubera Sanita aji wawe ndazi mwana nukuri ntiwashobora kubaka kuko ni jewe namuvyaye nije ndamuzi. Ariko mama Jenny baza hamwe no gusenga ko byose bishoboka riga je ndiko nanka ko yokugora kandi uwayimuteye ari hariya rero ndabona ko vyokoroha cyane kurusha. None uri n'ikibazo uyo mwana jewe nzomurera numuzukuru wanje jewe nzomurera. Mama ivyo uri kuvuga nibiki? Ati Sanita sishaka kuja hariya ibiki ushaka tugume turabana je na wowe ngaha mu maso kuwanka ko inda yiwanje ndayitwara kwa nyene yakayirera wowe igarama y'umwana uzoyishobora. Umwana wanje shaka ko azoja kwishure rizimvye. Umwana wanje shaka ko azokwambara pampers ya 500,000. Amata y'umwana wanje ivyo byose uzobishobora kucaka kugumuharira udashaka ko nja hariya wowe uzobishobora. Cundongora rero ndabe jewe. Ndongora rero. Kazibe sinshaka kumva n'ikintu na kimwe ushobora kumbwira jewe. Wowe ushaka kugeja gusambuza mwene wanyu.
uyo mwana jewe nzomurera nkuko nakureze nawe nyene nzomurera kandi azokura. jewe wandeze gute bijya vya kera vyo kwambika ivyahe umwana wanje azokwambara icahe jewe kizima wakuze mugabo sishaka muri burya buryo shaka kizungu uravyumva rero ureke kuguma wihaririza sandi yavuze none umyene vye yavyiyemereye kubera iki none wowe ushaka ubyana kandi ikindi naco Sanita mutahure mama ivyo ariko aravuga nivyo na jewe n'ubuntu nakugiriye ariko ahubwo wotekereje uri kuvuga amajambo aremereye ni hehe wabonye abakobwa babiri baja kubaka urugo rumwe ari babiri kandi bavukanye ngo nuko rero jewe ndavyoroheje jewe namba ushaka kuja hariya kwa Sandi uzojayo jewe napfuye apana jewe ndi muzima. nimba imisi yawe yo gupfa yakwiye urapfa nyene kuko ushaka urupfu asominga. Nakumvise injira kandi winjira n'ibisusu uhindukize ibisusu birabini wane uko nyene aho nyene vyagira ubu kugarusa ugendwa n'amaki urumva oya ibinzanye ntabwo ari bimwe vya kera yego ubikinzanye hariho mukuru wanje yabiriwe umugabo we akaba ari we yampaye imbanye rero nashaka ko ankunda jewe hama uriya zaramwirengagiza. Sanita umwana twihereye izina umwana yashimwe n'abavyeyi baramugomwa bamutoranya mu bandi bana bamuhaniye izina banza kwanza uhinze imana abavyeyi banza kwanza ubaye kuntoranwa babazaniye Sanita wazanya ngahe shira aho nyene Sanita umviriza rero urabona uyu muti akira umviriza rero uyu muti uza kugenda muri kijya combo umugabo aryamamwo ugenda kuri bugaburira aryamako ushire no ku musego yiseguza umugabo uzoca umwigarurira Sanita aho rero umugabo uzoca umwiyegurira hama umugabo azoca acika wawe burundu genda udahindukira kandi ibisusu birabini wanje Sanita umwana yishimiwe n'abavyeyi Sandi umwamikazi wa Riva umeze fresh. Are you okay my wife? Yes. Neza cyane. Okay. So merci ku byakoretse byose ariko ico mbona no kuhamagara Sanita kugira ngo tuvugane gato kuri iki kintu hama je nshobora kuja kubandanya akazi. Namubwiye sinzi ceki mutebeje. Oya muhamagare kuko urazi ko nshaka nje ku kazi. Sanita Tata. None wewe indira kuremera nkaho menga wikoreye umusozi. Okay. Ikintu rero nashaka kuvuga si kindi mu bisanzwe Sandi ndagushimira ku mutima wagize wo gushobora kwemerera mutoyi wawe Sanita kwaza ngaha kugira ngo dushe kubana hamwe. Nukuri wakoze ikintu cashaka gukora abantu bake babaho kuri iyi si. Ibi bihe turimwo nibaza ko ni bihe bitoroshe mu gihe umuntu adashatse kuvyorosha ariko biroroshe mu gihe umuntu ashatse ko vyoroha. Munda mwahabanye amezi 9 ijoro n'umurango muri kumwe ndetse muravuka mwongera mubana mu nzu kuva mukiri bato gushika murakura. Nibaze rero ko ibi vyago vyabaye vyuko mushobora no kumugabo kuba hamwe sivyo vyotuma muca mubana nabi.
nashaka kubasaba ko burya bumwe mwamanye kera kuva mu nda ndetse mukavuga n'ubu ko ari bwo mwokomeza kugira ngo dushobore kubana amahoro vyonjohera cyane mu kanya ndaza kugabura ivyumba umwe wese ndamuha icumba ciwe sinshaka induru singomba stress wanyumvise Sanita uwo ni ukunda kugorana turazinanye Sandi yarakoroheye vraiment n'umutima mwiza afise sinzi aha uvoma sinzi aha kuri umutima mwiza afise yaravuze ati jewe mutoya wanje sino mutererana sivyo rero nawe uzumwumvire kandi uzumworohere sawa nkuko wabivuze ko je na Sandi twabanye mu nda je na Sandi nibaza ko atakibazo ko tuzobana neza kuko no muhira twarabanye ibihe birebire kandi byari bimeze neza kandi rero no kuri jewe je ndazi ko wowe utazongora kuko wewe nubwo tutabanye mugabo twaragendanye igihe kirekire ni nka kujya ko umupanga yashora kuba mu nzu akayivamwo mu nyuma bishitse akayisubiramwo nubwo bidakunda gushika kenshi ko umuntu asubira mu nzu yavuyemo bo je kintu kimwe navuga Sanita sivyo anyumva neza uyu Sandi je naramukoye n'ubugeni bwiwe warabujemwo urabizi ndetse turambikana impeta sivyo turakora ubugeni baraduherekeza abantu barajya umuceri baranywa inzoga Imana n'abantu baraduhezagira kumuranga izuba riva rero bisigura yuko uyu niwe umugore wanje yemewe n'amategeko yemewe n'isi ndetse n'ijuru ntuzomugore canke nanje ntuzongore uzotworohere please tugufashe kurera inda yawe ibisigaye navyo uvyihoze apana ngo riva ndashaka uyu munsi uze kurari wanje noba ndiko ndakora ubusambanyi kuko je nawe nta mpeta twambikanye birumvikana ntivyumvikana none impeta bisigura iki kuko iyi ni nka accident je yambaye ntabwo je nawe twarapanze ko ndagutwazina yes biriza ndakubwira je vya mariage canke vyiki ntibinkanga mbe urazi ko shora kuja mu isoko nkagura impeta ubu nyene ukayinyambika ngaha urabizi ko bitaye vya mariage ntibinkanga nkakwambika impeta pastor yo yayezagiye ninde padiri yo yayezagiye ninde shehe yo yayezagiye ninde guhezagira nibiki ko ari impeta gusa ushira ngaha ivyo vya accident navyo uvuga je nawe ntiyabaye accident ziri ubwoko bubiri hariho accident ishobora gushika uri kuratwara umuduga utawize bishitse wadidinganya ukakora accident na accident y'umuntu atwara umuduga yarawize neza afise na experience yayo bigashika akagira accident uyo rero nawe ni wewe wari ubizi neza byashitse ubizi none wombwira ko ari accident yabaye gute umva rero ndakubwire ivyo uzomenyana na mukuru wawe mureke kumvuruga ala kandi ibintu byo konsultation Fegi Sanita kubera ko utangiye kugira ibintu nk'ibyo jewe naremeye ndakuvugira ndaza ndamubwira mama ko woza tukabanura ziko mama yari yavyanse nakuvugiye waje tubane mugabo utangiye kuvuruga kubera kumeze uko ariko gamana ariko Sante uwo ibyaje kuvuga ngaha ntubizi nari kundeka je nkaguma muhira ibyo ariko avuga no kuvuga ko utavyumva wewe ahubwo mubwire akora yindi plan nahandi jewe nofuma aho nofuma nja muhira reka rero tubirare kubera kumeze uko ariko gamana kandabiha Imana yonyene nizomenya ikikora
Sanita, uri gukora iki mu cumbi wanje? Nariko ndagusasira reka wari wavyibagiye. Kuva ryari wowe ukava mu cumbi wawe ukaza gusasa mu cumba ciwanje? Erega iki ni cumba ciwanje ukwiye kunyuba, je ndi mukuru wawe. Wewe ni babaye icumba ciwawe ariko gasanda aho wonshimiye. Aya masaha utarasasira umugabo. Hama ngo arara mu cumbi wanje ngo yaragutaye. Izi saha aho wonshimiye nindamunda naje kugusasira ningene merewe ariko raba amajambo uri kurambwira. Umviriza ndakubwira we ni wuba kandi umuzuragira indero ugira indero. Warenze haniro wa mukobwa wari mvura mu cumba. Vira mu cumba vuza ati vira mu cumba. Nyarutsa. Uri Imana urahambaye izina ryawe rihabwa icubahiro uriho kandi uzamahibe bidashira aho tugiye kujya mu hahumanuza amaraso yawe gitandara kizima ubu n'imbabazi byawe byururuke mu izina ryawe rya Yesu Kristo namba hari imitego ya satani namba hari ibitero by'umwiza mu izina rya Yesu Kristo turakantamiye faya umuriro wa mpemu yera uhanagure ukubure mu izina rya Yesu Kristo faya mu izina rya Yesu Kristo haleluya ora baba shatara baba saya ndakanga impamvu zose z'umwiza zoba ziri ngahano muri nonzo ziguruke kuraho kubura mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo umuriro wa mpemu yera ndacaniriye inkota ya mpemu yera icagagure inkota ya mpemu yera icagagure mu izina rya Yesu Kristo ishimwe n'icubaro bibi vyawe yerekane nk'ukuri Imana muri nonzo umwami Imana ubane natwe muri vyose ubuntu n'imbabazi vyawe bizitirire hose ishimwe n'icubahiro bibi vyawe urakoze ko bikoze urakoze ko bikoretse izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze amen. Undindira mu bansi ntabona mwijoro ukambera umuco. Sarasi Mr. Joe. Ngisha the boss. Niko hapa. Rogara manager. Niko hapa. Kangakurabire. Tusalimiane, ndio kusalimiana ya kisiasa sasa. Ndio kusalimia. Acha nikuangalie. Umeze neza mama. Umeze neza. Okay. Kama umeze neza nivyi. Chenda kona kabisa ça marche. Watakase mutama Joe yatakase. Twese. Très normal. Rega ronda bateri nkuru. Haraka video mama na muri WhatsApp bavuga ngo umviriza. Abagabo benshi bagatega amatwi. Ngo jewe nshaka ndabajane ku kabenzi. Ngo mugabo ngo manze murindire. Ngo je ndahabereka gusa. Umwe agura akabenzi undi agura ibiyeri bagaca biruka. Je rero nagomanga reke video jambo. Murabona yuko namaze gusorora. Toga kwicara. Ico kunywa. Ugura akabenzi ni muri mwebwe. Ugura akabenzi nane nk'ubu we ko amaze gusorora ibia ugura akabenzi agacaboneka ko turi batatu undi acagorike. Undi acagorike. Urumva niko ndakabenzi karabonetse ibia zirabonetse turi batatu nuko amaze acagorike. Uga ko ijambo nagenda kagura. Ubundi ari déplacement gushikaye. Sawa jaka benzi. Muze wakazi. Genda ari déplacement. Yo gushikaye. Chake muze akabenzi turakaja mugabo kazoba gaherekejwe n'ijambo bantu b'Imana nubwo turiko dutera inkuru biboneka ko turyohewe jewe sinishimye kabisa umugenzi wanyu ndafite ikibazo ati sinakubwiye yamani bibazo umeburo ndikora umusaraba wa Yesu Kristo ubona yari nzatangura kudukubita maraundi y'inzoga burya ndo barasi ni usanga yafashije Yesu kwikorera umusaraba nini reka rero kwikora ibibazo byawe reka kwikora ibyo bibazo byawe wenyene dukakwijambo twumve ko twobigutura ko canye mu bisanzwe rero ikintu nashaka yuko tuvugana ko nikijanye n'impanuro nifuza ko mwumva impanuro gusa impanuro zonyene nizo numva ndabashaka uti gute jewe umuhungu mugenzi wanyu nahuye n'ikibazo umugabo jewe umugabo mugenzi wanyu none bubereka ibigira umuntu neze ndumuhungu umugabo zo umuhungu oya neza na neza jewe ibibazo byambayeko
ndumva Yesu Kristo ari we nyishu yonyene ishobora kundemesha. Ico kirakomeye. Were sa. Ikibazo wagize nacyo wahuye nacyo kirakomeye. Kuko ibintu byambaye ko mu buzima bwanje je ntavyo nora nteganya. Jewe ubu mu nzu mfise imashine zibiri. Mashine? Izi. Mashine. Zikora iki? Zimesa? Zimwa? Mu bisanzwe Mr. John amugesha. Muri bagenzi banje kandi nemera cyane. Bashika ku mutima. Kandi ngira mariage niho mwari muri. Cyane gose. None mwarigeze mubona ngira mariage n'abagore babiri. Tuga kwijambo twe turaguha hako washitse ngaho mva ngaho rose nyishu. Mu bisanzwe neza na neza urabona ujya mudamu twakoze mariage nawe Sandi. Sivyo? Kubugene no mwari muri marabibonye. Yarasanzwe afise irindi hasa. Sasa burya yari hasa ariko nanje naje kumenya mu nyuma. Kuko mu ntango nakundanye n'ihasa giwe yitwa Sanita. Iryo hasa dukundana nzi ko nkundanye na Sandi. Ubu rero nibikiri bijya byo kuvuga ngo nkundanye nabo umwe atayi wabo. Ubu bose bari mu nzu. Ubuze abagore babiri Teza de parallele bari mu nzu. Félicitations. Ubafise bose muhira. Barabizi. Byose birazwi abiho barazi ko ubafise bose. Ubu ndabafise mu nzu ahubwo nanje mu ntanura ico nokora. Félicitations. Yareka félicitations. Ni mu byago ngira neza. Oya umugabo ngira neza kwandika je sindatahura. Ikindi kibazo nagize rero sasa. Bose babiri baribungenze. Uyo yitwa Sanita we mutoya indani mvuka. Sandi wewe iracari na ntoya. Cyo gukora ariva bakaba bamaze gushika mu nzu akaba atangorane hari ahubwo je no kubwira ati félicitations. Ucumbaza ati muti gute canda guhinyishu. Félicitations y'ikipre. Félicitations ndi mu bibazo. Ihasa no muntu umwe. Nurubuto uzogenda urabe ntavyo kuvuga ngo zari 3 canke zari 4 nurubuto rumwe rugera hari yarukamye kuntu agoshe à droite. Urumva rero wewe uhire wishije ahubwo n'imigisha irishira bandanya yongera. Kuko nshanda guha karorero riva kandi kwa karorero nibigutera ikibazo na kimwe nje ndabikubwiye kandi nje ndakubwira no kuri kuko ndaguha karorero gahagaze muri Bible ndaguha izina ry'umuntu uyu umwe Rudende kandi nje ndabagutanje amaza nkasirika umwe niwe ndaguha umwe n'umuntu akomeye niyo wasanga niko ndakubesha ucuvuga ati burya babantu twatiramana canke naje guhanuza sabagabo. Wewe uri mu bahinzi uri gukora nka ba Salome. Ndagwakarore muri Salome no muntu yakoze amateka akomeye aho yatwaye abagore barenga igihumbi. None kariva wowe kabona munsi uri mu bibazo kubera ufise abagore babiri kandi bihasa atari kuvuga ngo winjiye mu wundi muryango wowe ufise ibibazo nyabaye. Ahubwo tera imbere mwene wacu tera imbere. Reka ndakunganira. Hari n'ikintu utavuze. Muri ibi yanditse ko umugabo adorongora abagore indi. Naje nara hisomeye. Umurongo wahe. Abagore indi muri Bible na uvyisomere niho sa uzocubona. Bible yonyene uzona yahanuza. Nazwo bise babiri. Kuko yusoma aho hantu. Wari kubona kutoza kuduhanuza aho kurengeje indwi. Ahubwo cyo no musabe uyu mugabo nakaje ngaha. Urabona ngaha. Shiramo bayiti cha tugende tugura akabenzi ujya aho wikomeze. Umviriza ndabwira ikintu. Mwavuze ko mushaka kugura akabenzi. Jewe. Rindira nakwereje mu mwanya siginzira amavuta. Njamuhira tugende. Kwiruki. Abagabo muri mu. Raraba nawe wewe nawe. Turagusiga. Abo bagabo bose tugaye bororero. Bose urabagaye. Natwe turagusiga tugende byanye. Wa mugabo wewe ushaka kubanya kwigenda. Ni watangura kugaya abagabo. Siwe waduhaye. Sana ngize byo kumwa amafara muri twebwe n'ibindi. Siwe waduhaye. Babutanze. Jewe naro kwasezera. Furo. Wewe furo. Kuri babiri bakagusereza amafana. Mubona abagabo nibaho. Oya vrema oya kuvona bahamagariye nabarindiriye umwanya muremure narushe. Yo byase nuko mbandanya. Taxi nyaruka basi. Siwe Sanita? Ego. Siwe Sanita? Imbira gato. Reka nari ama telefone. Siwe Sanita? Sanita ni mutoyi wanje yagize iki?
yagize iki Nihasa yagize iki ryawe. iyo mitwe yawe ntayo nkeneye yo kumbwira ngo urumva ngo ihasa ryawe nipatiye franga ngo mpa amahera yanje Sanita yagutoye mpa amahera amahera yanje umviriza ndakubwira ntabwo bintangaje ugende bukebuke ntibintangaje Sanita ndamuzi ni mutoya wanje byashikiye kenshi ko abantu bishuza amahera abantu benshi yaririye amadeni bafata jewe Sanita ni hasa ryanje narakubiswe mu mabarabara narirukanywe kuri eglise kubera Sanita rero ivyo bintu si wowe gusabigiriye sinyene kuvyumva nkine amahera yanje ideni urazi imyaka rimazi ideni urabizi imyaka rimazi nagweruka ahubwo ntani ndufise wagumugenda wivyimvya ngo dukubita ubu rero nkubita unanipa mapenzi ya difference oh difference Sanita urukundo rwaya mahasabiri ndarurimwo kabisa umva nimereye nk'agafi kari mu mazi koga ubu rero urazi ikintu kigiye gukorwa ni za foto gusa ndakunywesha sasa rero habijana n'agafoto sivyo uko ndakunywesha nturizi foto gusa mfise ikibazo izi foto sanda zibonye je turi kumwe pana kugumuvuga sandi namuzi utamucisha mukani ine ngaho uri kumwe na sandi nuna zibonye erega wewe uri kuramwiba umugabo sandi ntivyumvikana erega sandi twaragize mariage ariko je nawe ntiturandikanwa urakugira ngo uje kurondera leta civile none kuvona avugiye nguri impeta unyambike nivyakunani urafite amafaranga yo kugura impeta y'inzahabu none ni mpaka impeta z'inzahabu diyama ivyo bisiguri je sinambara amabati mpereza amahera yanje ntabwo ari je nipati impa amahera yanje nyarutsa mpereza ndagufotore gusa abambaye amabati nibo barambara sheri ibindi ko ndabona kuri WhatsApp nibiki sa sandi ngo yavuye mwina ngo ajyamye kwibarabara tugende yawe none kuki ugenda sandi nda mana we nanje ndiko ndababara Aro. Eba. Hey! Ndashaka usigurire umisiguro isiguritse. Bikiri mu maguru masha. Nandisije nabishatse. Urumva ubu uri kurafyinagira wifyinagiza pour quelle raison? Kuri raison nyabaki wewe ufise yo kwiririsha. Shaka kumbwira umwana ari can you tell me umwana ari he indirihe uko wifyinagiza ufyinagira tu wasohotse mu gatondo ufise imbanyi ugarutse ku mugoroba atayihari mbenda kubaze uramaze kugenda ahantu bacura urabe ingene bavuba umuvuba uramaze kugenda ahantu basudira urabe ingene bahimura icuma na mereze ndakubariye ngo ubunyene isura ndashaka kuyifatanya nkayigira kujya kwica pati mu gihe utombarira ahari umwana wanje moya mbili tatu abcd umwana wanje ndakumokora uwe monafa umwana wanje umwana wanje ariye ndakumera umutwe ari uwe monafa hey umwana wanje ari he uwe monafa ari he wa mugo wewe uri kurandondera sivyo dekura wewe uri gushaka ko mwiyi nzu haba ikiriyo ndakunigure iyi nzu haba ikiriyo kitateguwe sans programme nivyo shaka dekura rero dekura abo bagabo baguma bagusamarira bagatumura na accident z'umwana wanje akavayo sasa rero umbekure utaranzanira umwana wanje umbekure ziriko wifyinagiza mu matwi wanje sishaka no kuvyumva wagiye mu bagabo bawe sivyo
murakina kanjenje mukirite mugira inda barafyorombora siko nta muri kumbwira uburofa udabwadanga ngwina yavuye mu matwi yiwanje kenda sasa rero bimeze gutya ndaguhaye amasegonde makeya ube wasubijeyo inda ube wasubijeyo kandi nta kindi kintu kirenze kuri cyo nshaka kumva Sanita. Gute namahoro gute ariko vrema Sanita none wewe ntusohoka erega umwana nawe arakeneye kuronka akayaga no kwa muganga barabikubwiye gutegereza kuzura sohoka umwana nawe aronka akayaga ariko uguma muri chambre nibi ntushobora gusohoka kweri kugira ngo umwana nawe amere neza nagomba sohoka ubunyene nari ndindiriye apera ari umuntu amamagara rero mbona atarahamagara Sanita hari ikintu rero nashaka ko tuvugana urazi neza ko nakwihanganiye kuva kera ibintu byinshi wankoreye wowe waraja ngaho ukihindura wowe ukigira jewe ukiyita sandi amadeni y'abandi warariye waratikije urazi ko muco ideni giwe nagishuye ntishuye ibyo byose urabizi urazi ko kuri eglise natenzwe kubera wewe ibintu byinshi nakwihanganire Sanita mbega uba waruzi ko inda yanje yavuyeyo kubera wewe ati Sanita umukobwa waririye ideni yantegerereye mu ibarabara akivuga gusa Sanita nari ndabizi ko ari wewe naciye ndabimenye ambwira ko je namuririye amafaranga yiwe ankubita mu nda gushika naho indivayo Sanita naraguhishiye kuko iyo ndabibwira umugabo ko impamvu yatumye igenda ivayo ko ari wewe yari kukwirukana ntiwari kuronka aho uca ariko vyose naravyihanganiye ndabihisha ndaguhishiye ndashaka iki gisango nkoreye kibicanyuma ribaye ijya nyuma hasubiye kuza ikindi kintu nzokwereka ko jewe nanje bishoboka ko mva mu mwemu nkaja mu mubiri ntiwibaze ko ivyo ukora vyose ko abandi batobikora warankoreye byinshi ndakwihanganira mvuze ati iribi rya nyuma sino nanje nzokwereka ko shoboye kuva mu mwemu nkaja mu mubiri ujya mukobwa umufitiye amahera ngana gute okay n'umukobwa ameze gute ko abona ririye amadeni ni benshi nawe ushobora kumenya amaka umbwire ngena ameze urumva rero ufitiye amahera abantu benshi sivyo wari amahera y'abantu benshi none byo birakura okay n'umukobwa yirabura w'ibisusu okay kamufitiye 100,000 mugabo nta mahera afise amafaranga 100,000 niyo yatumye je nkubitwa inda y'umwana wanje kavayo kweli 100,000 sawa nta kibazo ngo tugende ndabona usa neza witeguye tugende tumuri hayo mahera yiwe je ntabyo nahase nene mubise nabyanze raba ko umugabo ari hari azana umubyuza no gufunguza rero tugende uyu mubono nawe tumubwiye ko tumuzaniye amafaranga yo mugabo akaguma yayata nk'ubu yari gutegereza ko yashitse hano kubarabara harika ayo manyamuri kuyategwa niki niworindira mu kanya gato yarashika ubu nyene dushitse utangure kuvuga amajambo menshi ariko urantwenda je umuntu yongirira ibintu nuko nyene ari wowe ugomba yamuri uwihekenye niginyo ntiyitwara ku munwa kuko byose nivyiwe nawe uri uwanje naho no gushira niyo mpamvu aya mafaranga ndakurihiye noneho uri kunkangisha byo kuriha amahera wose unkuye muhira ngo tugende tumuriha ayo mahera amahera yarihe hamu yakurikiza karimi aho wofu mureka kuyariha ucanke ureka kuyariha turabe ko batazobandanya bakudida ejo bagukuye yinda hirya ejo bazogukura yijisho jewe Sanita ko atamuntu yongirira nkabijya bakugiriye bazokuhama badize wewe reka kuyariha ahubwo ndeye natse umuduga ngende
Bite wewe? Ni sawa. Ubu rero nibonye kunzanira amahera y'uwanje n'igihe yari amazi. Igira nganda kubaza. Wowe rero ni wowe wigira ngangari muri quartier yo kuzura kura inda z'abantu. Meze neza. Ni sawa. Utanga inigike kutangaje. Bababwira ati iyo mukora ibintu muze mu manza kubaza. None niwe wakuye inda yiwe niwe sandi. Kandi yarabikubwiye mugakaguma ugangana gusa. Mwigeme nje kukuriha amafaranga yawe ariko hari impanuro nashaka ndaguhe. Jewe narakiriye agakiza niyo mpamvu ubonye niyoroheje. Zanahandi ibintu wankoreye ntibiba bigarukiye ngaha biba bigeze kure. Urazi ko icacu ubwicanye kitagarukira hafi. Rero wihanure muko mukora ibintu muze mu manza kwanza utohoza murabe ko ivyo mukoze ari ivyo. Nuko ngira mu gishingo ca Yesu yaravuze ati ugukubise ku musayi umwe muhindukirize n'uwundi. Shaka ndakuriha amafaranga yawe. Ariko ibintu wakoze vyigishe n'abandi ntabwo ari ibintu vyiza. Wowe uko kwiyorosha kwawe niko kuzotuma n'ibindi babigukorera. Shasandi nukurumba barire. Umbabarire cyane kuko je gihe duhura sinenzi kuri Sandi narinzi kuri Sanita uwo Sanita amafaranga yaramaze igihe kirekire nukurumba bare sinenzi ko byashitse ryande kavayo je twagwanye kubera ishavu nukuri ndazi ko nakoze amakosa nukuri ndicuza umbabarire cyane umbabarire gose umbabarire ndazi ko ataco noriha kugira umwana wawe ndamugarura mugo umbabarire cyane. Sanita. Vuba nditwa papa kabisa nabibona. Yes. Ubu rero ndabona ibintu n'amavuta. Basha ubumbatire kujya kwa mata y'abashitsi. Burya abakera bari bazi guca imigani. Bakubwiye ati zigama kabisa ubumbatire nk'amata y'abashitsi ni ikintu kimenetse byaba bigoye kukiyora. Dufate nk'akarorero irigi. Urekuriye hasi pa rikameneka. Cyaremenya. Ntuyora. Ujya murete ntuyora ngo usubize indani. Niyi mbanyi rero basha. Naco mvuze. Gusa rero ikintu kimwe nduvume nga twamutorera izina. Akabaho mu mbanyi yawe afise izina tumaze kumwita izina. Ego naje nashaka ndabikubwiye. Mugabo rero attention. Burya mu kwita izina umuntu. Kenshi urakunze kumva bavuga ngo izina n'iryo muntu. Je kubona nitwa River uruzi. Hari impamvu. Hari impamvu nitwa River uruzi. Inzuzi ziri kwinshi hari zitwara imirima n'inzuzi zifise amazi yo kuyitekera. Do you understand? Rero kugira nitwe River hama nkongera ko happy nitwa Happy River nuko naravye asanga inzuzi nyinshi nizisonera. Nandero zifise zitwara imirima zitwara amazu zitwara iki kuko urazi uruzi buzuye kabisa nta paradorugira. Cavuganire kanongere ko Happy River uruzi kumunezero rwaruzi rusuma bukebuke. Yamaza vomera irengarenga zigakura neza so n'umwana wanje ndashaka kumutorera izina rifise akamaro apana y'amazina y'ababandi canka ababandite. Uyu rero ngomba kumwita Riska. Izina rivyawe na River Riska. Kandi urumvamo Sanita. Urazi ko ivy'izina nashaka ndabikubwire nanje sheri. C'est vrai. Igasigaye igihe gito. Je ndibaza mu ndwiza kazoba gasohotse. Ya nawe uranyarukici. No sheri ariko uyu yazanye ibininde ngaha. Andi rifise amavuta. Rifise amavuta. Uyu yazanye ibininde ngaha kuko jewe ibina biravye kuva kera ndavuga ni qu'est-ce qu'il y a? Nushobora kuzana imikati vy'aya mabureba ugumize kumeza ni wabishizeho. Isandi. Wa mugore wawe ngo n'umugore wawe. Sandi. Niwe yazanye ibintu kumeza gira nk'amashugwe. Sandi! Oui. Uyu mugore
none wewe mu gatondo urazinduka imeza ugashirako ivyo ushirako ntunanze ngo ubigaburire abantu gushika ubona vyo nshaka sheri nariko ndasenga nari muri shambre fye nariko wari kuragiriye uko ndasenga urapfa gusa ariko Sanita kubiri kutamugaburiye ati Sanita wowe nubona ingene sigaye meze nubona ko je ndi umwamikazi muri iyi nzu je sije buca ndamuvyarira umwana ntibuca yitwa Papa Riska kandi ndakubwira ubu nyene duhejeje gupanga n'izina wowe ivyo vyiwawe ntibindaba wowe warayindayi wawe yaravuyeyo reka je umwamikazi sigaye ndi umwamikazi ngaha mu nzu niganziriye iyi nzu hamubwire ngo ndamugaburira abantu bagiye mugabo Sanita na ushaka kuvyonga no sheri je nuzura munderera ko sanje numunderere mubwire ko je buca ndonka umwana kandi wiwawe ivyinduru vyaheze kandi nibagiye Sandi witondo urazi ko rivalije namutanguye ndabisubiye mu witondo ariko gasanita ibi bintu uri kurangirira bibona kwere uribagiye ko ari je naje gusaba mama ko wewe uzanga hamuhira tukabana iyo ndabishaka sinari kubireka ntubukiri kumwe na mama hari mbe wibaza ko ibi byose uri kurangirira ko jewe nanje vyonanira kubikora urazi ko nanje shora kuba umusazi nka wewe je nkoresha ubwenge kandi jewe ngira kuri Bibiliya urazi ko je nakiriye agakiza mbe ndakubwira ijambo rishobora kugutsinda mu migani haravuga ati niwishura igifu amajambo ahwanye n'ubupfu bwacu kugira ngo nawe ntibikwandukire ahubwo wishura igifu amajambo akwiranye n'ubupfu bwacu kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge ikibwirwa n'icyumva kandi cerekwa n'ikibona kuko benshi barapinga yes okay nawe wabyaheze kera nta zindi shaka umubebe uzigame sawa dusubira ryari none baadaye vyizigiro vyanje ni wewe Yesu bwirukiro bwanje ni wewe Yesu oh haleluya ndagushimiye mwami Imana nongeye kugushima kuko uri Imana ugira neza nongeye kugushima kuko uri Imana uhambaye uriho kandi uzamaho ibi bidashira Mana ndagushimiye kuko unyitayeho hari ico ngize iminsi ndagusaba Mana ndasabye igitandara kizima nubwo wari wampaye igitandara kizima ukamfasha ngatwara imbanyi Mana ntunyibagire ndasabye umwongere umwana igitandara kizima nyoga Mana nizeye izina ryawe ndazi kuzobinkorera niwigeze unta ndazi kuzobinkorera izina ryawe rihabwa icyubahiro ntubikore nk'uko ndabivuze Mana ariko ubikore nk'uko bigomba kandi ndazi uzobikora kuko ndima n'icyubahiro bibi byawe muri byose izina ryawe rihabwa icyubahiro nawe kwizigiye yakozwe n'isoni n'izina rya Yesu Kristo ndabisabye amen ndaje imbere yawe nafukamye ndasavye umvugire Bwana nabo abagwana nanje ndanumye Mana umvugire nundeke Mana mare wakoze byinshi kubwanje Mana ndabizi wataki kunanira ni wowe byose birashoboka ndenganya ibi bigerage
wowe ufise ijambo yanyuma ko bwanje bereke yuko uri uwanje fasha mana Nomeza, sobaza, mana makwira. ndarushe n'abandi we Nomeza, ibigeragezo sobaza, mana 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 fasha mana makwira. ndarushe n'abandi we Nomeza, ibigeragezo sobaza, fasha mana mana makwira. nawundi wakundana Nomeza, sobaza, fasha mana makwira. Nomeza, sobaza, mana makwihangana. Nomeza, sobaza, mana makwihangana. ibintu birasanzaye n'urutobe sandi nawe uri kugenda afashije akansasira abazi Nibiki? Indira mufasha. inda ndamubara ngaha Basi, karaba. Nibi? Aya! Aya! Tugende. Basi, basi, basi. Akari karatwema nk'akeza kabisa. Mbe hajya ujya mwana wavyaye bwoko ki? Wavyaye imbeba. Umwana asa n'inyabo. Imbata. Muvyara w'ingurube. Ingurube yo biranagendeka. Wavyaye muvyara wayo. we twubahane ndakubwiye ati twubahane ntubone nakwihoreye wibaze ko jewe Sanita nabuze ico ndakwishura umwana asa n'ingurube mbe ndakubwira ikintu umuntu yimbura ico yabivye kandi uravuze kandi uruguruye umunwa uri kudawa iki uri kudawa uvuga iki wewe uravuze uruguruye umunwa nka umenga ntanajya mwana n'ijana mwihaye ijya sindaje namuteye rondero waguteye ijyanda kuko umwana nkujya mu minota nk'ibiri ahubwo ngira wari ufise iyo uca umujana pana ngahamurwe biwanje jewe urabona ingene nsa hende sama umusore yiyemera umwana asa kujya nk'imbata mu rugo rwanje amezi 9 hegekeye mu nda numvise sebe sheri amakara eka wumvise sebe
none umwana asa kurya ari mu nda wo kumva apeti gute kandi rero ntunyibutse n'ububabare nagize uzi ububabare je nagize ha muri kurambwira nkamya mwana w'ingurube sinzi igisigo sinzi ibiki ivyo biragusha urimenya ububabare nyabaki umuntu agira ububabare ku kintu kiboneka ku kintu kizima urya ahubwo rero kugira ngo tuvyoroshe uhereye uyu munsi nta mugore jewe nkeneye muri iyi nzu si wewe Sanita si Sandi mwese out kwa nyoko ntarabadida none baza ko je ivyo bintanga je ndafise yomba ndafise yo wankuye nabwo mva ku giti kwa nyoko je Sanita ndafise homba namwe hene kwaga mudashaka ko ndabahuragura muhira Sandi ijya ndirimbo mwaririmbye dimanche byukuri yari iryoshe kabisa yari imeze neza yari mu bushobozi bwa muhemu yera abakristo nuno munsi baracaza kumbwira ati pasi ijya ndirimbo zubabwire bayisubiremo kwa Mungu yari imeze neza cyane kandi ndibaza ko ari wowe warayiteguye ijya ndirimbo Sandi je nayiteguye sha byukuri kugaruka kwawe mu gikorwa hari ikintu kidasanzwe cyabaye nta kundi kira kintu n'umwanya wacu byarashitse ko ngaruka kuri eglise yego kuri ko aragiye ahabona hama ibikorwa birabandanya kandi rero Sandi je mboniyeweho nakaryo nka pasiteri mukuru ko gusaba imbabazi kuri kujya kuntu twaguhagarikije tutazi twakwitsiranije n'ihasa ryawe urabona mu bisanzwe twebwe nitwari tuzi neza ko wewe ufisi hasa muvukana musa nico gituma twafashe raporo zose baduhaye tuzifata nk'ukuri kandi atari ukuri by'ukuri ndazi ko wari usanzwe waratubabariye ariko kano kanye nongeye kandi kugafata nk'umwungere mukuru nka pasiteri mukuru ndagasabira imbabazi kandi kugira kandi kubw'abakozi dukorana n'ishengero ryose pastor nukuri vyaraheze na mahoro menshi narabababariye ni nayo mpamvu igikorwa c'Imana n'ubu kikigenda neza kandi byibandanya neza kwijambo ry'Imana riratubwira tubabariranire rero kuva kijya gihe nukuri je namaze kubaharira bivanye nuko mwanyitiranije ziko ofisi hasa dusa narababariye ko narabonye ko bitabavuyeko kuva kijya gihe gusa nirukana naciye ndababarira Yesu agumugisha warakoze cyane kututahura ukatubabarira yego hama ikindi by'ukuri bijya bintu byagushikiye hariho n'abandi bantu bishikira ugasanga baraguye mu mporero z'abandi ugasanga umuntu kubera agendana n'abagenzi bajya abantu mugendana mubana kenshi bajya abantu muvukana baza gukora ibibi abantu bagasha bavuga ati nujya muntu no muri famiye yabo cyangwa nujya muntu n'umugenzi wabo nujya kenshi barakunze kuba bari kumwe nawe nafatwe ugasanga abantu benshi rero baguye mu mporero muri ubwo buryo ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngaha anye muri Zaburi ni gice ca mbere kuva ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haratubwira ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe by'uhoraho kandi vyagezwe byiwe nivyashira ku mutima ku murango no mwijoro amen ariko rero burya pastor nubwo nagiriye mu bigeragezo bingana kujya muri bijya bihe nubundi bigeragezo ntivyahetse byarabandanije pore sana kuze kuri rero muvyeyi jewe impamvu nagutumye ko nashatse kubuza kugira ngo tuvugane ikibazo c'uyu mwana wanyu Sanita jewe ku bya Sanita ndumva taco norenzako ntaco norenzako na kimwe kuko uyu mwigeme vraiment yatunaniye nuwo kubana na wewe wamwibarutse kuko simbona uko ameze ahantu namwe yoshobora kubana imico yiwe ababanyi uruvugo ni Sanita ivyo yonona aha abantu bamangaha je vraiment imbecile tabarnak Sanita agiziki kwanda kujana mu kadege kanje uyaba nahanurwa vyo kunda ko tubandanya tubana mugabo ntigishoboka igiti kigororwa kikiri gito Sanita ubaha basi mama wawe ubaha mama wawe nirangire rero vyo nagomba ndakubwira ngo ndibaze uri kuravyibona n'amaso yawe mama wanje Sanita iyo ndero wayikuye Sanita arakaze
yubahwe naramutwaye umugabo wa Kabudesiya naratwaye umugabo wa Anastasia ndatwara umugabo wa Genevieve ndakaze kweri Iveti mugasari karakaze satwaye abagabo 144 je ngeze hano yo Sanita ngo arajya amadeni harabo twahura mu ibaraba Jesse Fina abandi bakomeretse ku mavi yo Sandi yarakubiswe inda barayikura iravayo Sanita bitch cyabwira kwa ngiye dakura twafa bibi urashaka ivyo uri kwagira urashaka ndakwere ndagufata erega mfasha ndabona saka telefone yanje wowe ndabona urashaka mana we zana ndakwere ndagutabira umviriza ndana Sanita yabandanije akora ibibi bingarukako Sanita yarari amadeni y'abantu baza kuyishuza jewe Sanita ejo bundi ideni ry'umukobwa yariye duhurira mu ibarabara narifise inda y'amezi 3 arankubita iravayo Yesu we ndi yaravuyemo Sandi yaravuyemo ariko byose n'ugushima byose biba mu mugambi w'Imana Mani gutabare Yesu azogushumbusha narahuye n'ingorane nyinshi cyane na nubu pastor hari n'ibindi bibazo byinshi cyane mu rugo rwanje nashaka kumufasha kusengera ni byinshi gose sha wihangane tuzogusengera pastor Sanita telefone kwa nabonye umenga asonye kuva kera allo Sanita habayiki yasaze pastor tugende tujanye turabi byari Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe pastor nashimwe hari ikibazo kibaye kwa basandi ahubwo ndatomboye kushitse reka tugende tujanye kugira ngo dufashanye kugikemura ico kibazo mama pastor Oh, hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego, ndashima Imana cyane ku gikorwa yejeje kudukorera. Mwabonye intambara twariko turagwana. Yari intambara itoroshe cyane. Mwabonye igitero cyarinjiye muri Sanita. Yataba ubuntu bw'Imana. Nta muntu yari kushobora kuvyishoboza. Hallelujah. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana gatonya. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Abaroma mu gice c'10 ku murongo w'9 n'uw'10. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bafuye uzokizwa. Ngo kuko umutima ariko umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka gakiza. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo rirakomeye cyane. Iri ni jambo ryavuye kwa jambo.
yatubwira ngo umuntu niyaturisha akanwa kiwe azoronka agakiza. Amen. Igihe twariko turasenga hari ico Imana yanyeretse, ariko imbere yuko ngira ikindi kintu mvuze, mbega mama Sanita, rino zina niwe wagise n'umwana wawe Sanita? Iryo zina sije nari muhaye, jewe hari yandi mazina nari ntahaye abana banje, urazi ko ari amazi. Sije nari muhaye kabisa, niwe yagiyitiriye wenyene. Je nari namwise Benita, iryo zina rya Sanita sinzi iyo ryavuye. Umwana wawe kugira umuronke umwibaruke byagenze gute? Mbega nta bintu wowe waragendeyemwo nk'ibintu byo kuja ku bafumu? Byagenze gute mama Sanita? Jewe bano bana nababyaye neza, nagiye mu bafumu kuko igihe nababyara nari maze gukizwa, sinari kuja mu by'abafumu. Nababyaye neza atakibazo, naho nabajyanye mu bafumu. Haleluya. Sanita, mbega iri zina Sanita uba warikuye he ko atari ry'abavyeyi baguhaye? Hari ibintu byabaye. Izina mama yari yampaye nitwa Benita. Ingene byagenze. Gira rero wifuza iki kamwigeme mwiza utazira agasembwa? Urumva jewe mfise hasa ryanje, iryo hasa ryanje akaba yitwa Sandi, ndamubona nanje nkitwa Benita. Rero iyo mukuru wanje niwe bahindukirije ko ibintu byose, ndabibona waganza kandi ni wakundwa, ni washigwa imbere muri byose. Okay, rero nashaka bibe contraire abari jewe nganza. Okay, washitse wambwiye ngo witwa Benita, ukabashaka yuko tuguha inyenyeri, inyenyeri tuzira kumurikira. Umviriza rero Benita, uyo tugiye tuguha umuvuto, uwo muvuto uzodura gukanganira ko nk'inyenyeri byayindi rusumba zose, imurika ikamurika gusumba izindi zose. Umviriza rero, wahora witwa Benita, ubura ugira uhitirirwe mu izina l'abavyeyi. Abavyeyi bari mwe mwitorera izina ry'uwo mukobwa wanyu, muramubona ari ngaha, akaba agomba mu inyenyeri, inyenyeri zo ziramumurikira, mu muroso umuvuto usumba izindi zose. Okay, sawa murakoze. Umviriza rero, wahora witwa Benita, ubu urahawe izina rya Sanita. Iryo Sanita nizere zo kurongora iyo uzoja hose, yaba muri quartier, yaba uzoca uzo mu mukobwa w'igikundiro, abahungu bagushime. Umviriza rero, nkuko warobanuwe mu bandi bana, urobanurwa mu bandi bana, urakundwa, ukundwa n'abavyeyi baguhitiramo n'izina rya Sanita. Uzozuzanye impene yera n'ibihumbi 500 tuje tugutwara mu ruzi kukubatiza, uruzi gwitwa Kizira Mikoshi, aba rero tukubatiriza, tugukureka gasembwa. Tugenda rero na namahera yawe ndagusabye uzoze byo vyose ubizanye saa 9 z'ijoro, iyo mpene yera nayo mahera ibihumbi 500. Ubwo niko byagenze, niyo ntango ya byose. Oh yes. Birababaje cyane. Mani habwa icubahiro ko wabo hose. Amen. Sanita, Yesu ni mwiza, kandi Yesu aragukunda, kandi wahejeje kubona ikiganza c'Imana. Amen. Nukiri wa wundi Sanita wo kusambuza ingo z'abandi, nukiri wa wundi Sanita w'ubwescro. Burya zintambara zose mwahora mu Rwanda, z'ubusazi, ububeshi, ubwescro n'ibindi byose, amabi yose yahora yubakiye kuri we, yahora akora, byari bifatiye kuri rirya zina Sanita. Ariko Yesu ni mwiza. Haleluya. Yesu yaranesheje, kandi Yesu ahejeje kumuneshereza. Amen. Benita, burya cyari gifatiye hanini kuri rirya zina wari wariyihitiriye. Ariko Imana ishimwe ko Yesu ni mwiza. Amen. Kandi ko Yesu yanesheje, kandi ko Yesu yakuneshereje. Uyu munsi nukiri Sanita ariko usubiye ku mateka yawe, kuko Imana ikugaruriye umunezero wawe. Amen. Wari waratakaje. Amen. Izina ryawe ni Benita.
nihagira umuntu aguhamagara Sanita ntuzuhindukira inyuma kandi ntuzumwitabe ariko uzohamagara Benita uzumwitabe kuko ayo niyo mazina yawe nico gituma namanje kubabaza umwe ku wundi kugira ngo menye neza ukuri kuko numvise neza yuko naho yitwa Sanita atari amazina yiwe y'ukuri kuko imbere y'Imana iryo zina ntiryari rizwi amazina yiwe y'ukuri ni Benita iki rero nico kiriko kiragenda gikwegera abantu benshi bagwa mu bibazo abavyeyi bakita abana babo amazina batazi ico yavuyeko ayo mazina ugasanga nayo kuzimu ayo mazina ugasanga nayo abadaimoni hari ibintu runaka aboheyeko ayo mazina bamaze kuyashira ku bana babo abana bo bashibakurira mu bihe bigoye bagakurira mu ngorane bagakurira mu ntambara cyangwa umuntu akayiyitira ayo mazina akasanga amushize mu kaga nk'aka Benita yararimo nico gituma umuntu wese imbere yuko yiyitirira izina cyangwa atorera umwana wiwe akwiye gusenga Imana cyangwa akamenya neza ubusobanuro bw'iryo zina ico ryavuye ko nico risigura kugira ngo umuntu ntazosange yari kwegeye akaga Imana ishimwe cyane reka dushimire Imana ko yahejeje kutugirira neza Benita uyu munsi Imana yakugiriye neza ivyari byarakubaye ko ntibizosura kugaruka ukundi haleluya reka dusenga Imana data uri mu ijuru ndagushima kandi ndagukengurukiye ku gikorwa ciza uhejeje gukorera uno mwigeme Benita ndonsi inshuti nziza cyane yarankuze ntayizi yamfatishije umugozi niwo rukundo rwayo mundizo ngo yizangize imbohe y'umukiza nduwiwe na wenu wanje gushitsi ibihe byose numva noshima Imana cyane ku byabaye bikoretse oh Yesu numva no gushima mwami ku vyiza waraye udukoreye jewe n'umufasha wanje w'isezerano Sandi asante sana ugerageje kuraba Sanita ibibazo yaraduteye muri runo rugo ugerageje kuraba amagorwa jewe nari mbayemo kira shere atesuwe avunyandukiza kandi nawe sheri numva no gushimira ngerageje kuraba uburyo wavyitwayemo by'ukuri uri umupfasoni woshobora kubera akarorero abandi bapfasoni benshi bokwigirako kuko gerageje kuraba twebwe abagabo usanga dukunda abagore bitonda bicisha bugufi nubwo wowe uri umugore ukaze mugabo ndabizi nta muntu adakara bivanye n'ibiharimo mugabo umufasha yitonda nawe n'ikindi kintu abari kado by'ukuri umuntu yawe ni Imana ico nariko ndavuga rero ugerageje kuraba amagorwa Sanita yaraduteye muri runo rugo ukongera ukaraba ukuntu jewe nari impangayitse najya bitamanuka uyu mwanya nkaba numva ntekanye mfise amahoro kubera ivyo Imana yadukoreye by'ukuri ndakomya amashi koma amashi nukuri vy'Imana idukoreye hariho n'ikindi tutakwiye kwibagira Imana Sanita imukuye ahantu habi kandi mugobo urabizi ariko hari ikindi gitangaza idukoreye c'est vrai nagiye kwa muganga rero muganga yampimye asanga ndafise what inda wow yep office afisinda my goodness nukuri naje naryoheye kuko mana uyu numuhezagiro turo ibitangazo nkoreye yo numva nohezagira imbanyi cyane kuko ndavye umwana wa mbere watwaye abasazi mwibarabara batumye inda ivayo Sanita no wagize ngo ari barutse agapopi uyu wa gatatu ndahezagiye fire amina izina rya Yesu amina hoye nuko rero Shit. Sandi. Nitsina guys. Nitsina guys. Nitsina guys. Gira nakubwira. Umarigira ngo numusenga.
gushikana watumye Sanita akizwa arizira twari twaramuhaye twari twaramukuye mu bandi bana turamurobanura tugiye guhiga duhituzyo nawe ni wewe mana ni wewe umakuramuka ni wewe mana ni wewe umakuramuka undindira mu bansi ntabona mwijoro ukambera umuco undindira mu bansi ntabona mwijoro ukambera umuco